munsi ntitwobimahora ivyo amasaha ariko araturega ariko reka twubahiriza umwanya w'abametodisiti nyine nzokibabwira rero Yesu nashimwe Yesu nashimwe
Thank you.
hamwe na bariya bubahwa mubona bicaye ku murongo wa mbere, hamwe n'umwubahwa wacu secrétaire wa Eglise yo conference yo ngaha i Burundi, abandi bo twari twafatanye urugendo tugiye turi ku gise bikomeye, ariko icyo gise twari tucisangije, turazi ko n'abari ngaha mwari kuri icyo gise nyine. Hanyuma rero twashitseyo ku munsi ugira kane, hanyuma icyo gise cyatera rimwe mu minota 6, wa gatanu itera rimwe mu minota 5, wa gatandatu kiratangura kiranyarutsa gose. Ariko rero mu by'ukuri cyari gise kigoye. Nagomba ndabamenyeshe ko mu nama ya conference centrale hajemwo abantu bashobora gutora bashika 60 gusa, bava mu bihugu by'u Burundi, Kenya, Uganda, Angola, Namibie, Afrique du Sud, pardon, Zimbabwe na Mozambique. Ego abo muri Sud Sudan na Ethiopia bari bafatanye n'Abakenya n'Abaganda. Kugira ngo ushobore gutora wategerezwa gukwiza amajwi 40 kuri ayo 60. Watorwa n'abatakuzi n'abatavuga ururimi rwawe, bamwe bavuga Icyongereza gusa, abandi bavuga igiportuge, bashobora no kubavugisha ngo bakumve n'abavuga Icyongereza. Twaragerekeranije indimi zose tuzi, zirananirana ko dushobora kubabwira imigambi dufise. Hanyuma rero abo barakorana, hari haje abantu baje guhagarikira amatora. Abo rero bamwe muri bo bari abasenyeri bava mu bihugu bitandukanye, cyane cyane muri ivyo bihugu nababwiye, abasenyeri bashika uva muri Mozambique, uwo muri aka karere kacu ka Afrika y'ubuseruko, ari nawe yari umukuru w'inama, hamwe n'uva muri Angola, hamwe n'uva muri Zimbabwe, n'abandi basenyeri rero bashika kuri 2 bavuye muri Amerika, n'umugwi munini waserukiye ibisata bitandukanye by'ishengero wavuye muri Etats-Unis. Abo rero nabo nyene ntibari bemerewe gutora, uko mubumva gutyo. Hatora babandi nababwira, muri aba biwacu bavuye ngaho i Burundi hari hemerewe gutora abantu 6 gusa. Wategerezwa no kwigora n'imiburi muri ivyo bindi bihugu ukaronkamwo amajwi 38. Sinzi yuko turi kumwe. Reka ntingira ko nkosora rero agahuha nabonye kuri WhatsApp gatembera. Umwepiskopi niwe atanga amazina y'abarorerezi, abandi bose batarabatora barabarorerezi. Muri Eglise Methodiste Unie abantu baremerewe kugenda kurorera uko ibintu bigenda, araba Methodiste cyangwa atari n'abamethodiste barira kuba babisabye gusa. Rero umwepiskopi wacu yaraduhaye ibibanza bitari bike, aradushira aratugabura no ku migwi itandukanye, kandi ivyo biremewe, nta makosa namwe arimo.
hariho n'abatari banatumiwe mugabo kugira ngo ntihave hagira abantu bagira ivyo bitwaza, abo nabo nyene barinjiye bararorera mu bandi. Twari dufise n'umusenyeri yavuye ngaha i Burundi, nawe yaje akaze kuruta abandi, nawe nyene baramwemereye arinjira arakwirikirana uko ibintu biriko biragenda. Abantu bacungera abantu bacungera amatora, nta munyafrika n'umwe abaharura baraba amajwi bose bari babatoye muri Amerika, kugira ngo ntutangure kuvuga ngo urabona ngo nakabarazinanye, ntavyo kumenyana n'umuzungu, mushobora kumenyana, ntimushobora kuvugana, ntavyo muvugana, kandi barira n'ukwabo mpamvu utangura kuza urabegera ku meza wabwiye utwubabarira. Vyari bigoye rero, ntivyanashoboka, ntivyanakunda kwinfluensa amatora wagende mu nzira imwe canke iyindi. Hariho abari baje ngira ngo bibaza ko baza kubigerageza, mugabo vy'ukuri vyari bigoye. Rero turasenga, namwe muradusengera muri iyo nzu yaberamo amatora, kugira ngo kandi ibintu bibere ku mugaragaro, ibintu vyose vyakorwa ikibirira. Umuntu wese ahari kw'isi hose, ari mu Burundi canke mu mahanga yandi, n'uri ngira mu Cankuzo niho kure canke Ngozi canke ari Nyanzarake, agomba yarabikurikirana. Nibaza ko abatari bake mwanaronse n'iyo link, abaronse akanya barashobora gukurikira uko biriko biragenda. Amakamera rero harayaraba imbere, hakaba n'ayaraba inyuma, n'impande n'impande. Hanyuma abo bantu 60 bemerewe gutora bari bicaye ahantu habonyene, ku buryo bw'uko atamurorerezi abegera. Twaraharura nk'intambuko 3 canke 4 kugira ngo imeze ikurikire aho bicaye, kugira ngo abaravye barabibonye. Kandi rero n'abari bacungereye amatora ntibabegera, nabo nyene bicara mu zindi ntambuko zingana n'izo. Hanyuma rero amatora, kugira ngo ntihagire uvuga ngo yasizemwo akandi kiwe, amatora mu kuba bafashe impapuro, twatora abepiskopi 4, abo bepiskopi 4 bandika 1, 2, 3, 4, baca bahamagara secrétaire wa conference générale, umunyamerikakazi atamenya gwanditse izina ry'ibihugu murambabarira. Donc araza kugira ngo atore igihugu gitangura amatora. Urumva uwo muntu yiviriye muri Amerika w'umukenyezi, urumva ko bitari vyoroshe, aratora rero. Imana twagiye kubona ukuboko kwayo, ahera ku Burundi. Twari twasavye Imana, mugoroba twarahuye turasenga tuti Imana turagusavye bazohere ku Burundi. Hari impamvu nyinshi cyane twifuza ko bahera ku Burundi, mugabo cari n'ikimenyamenya c'uko Imana yabanye natwe, maze turizera ko baza guhera ku Burundi. Nagomba jewe mvuge
mveho mvuze jewe sinzoba umusenyeri ngira wa Methodiste ini asanga Imana atari yavyanditse simba nako bishoboka. Ibintu vyo kuba umusenyeri muri Methodiste ini jewe nico nitse gikuru ntibikunda nico wokora ngo umube atari Imana yabikwandikiye nawe nyine utaravuka. Abo twari kumwe nabo nyene bose mwarabonye ivumbi ryo mu mwaka uheze ngaho i Burundi, twarakoze turaruha, ariko birya ni vyiza twerekanye gusa aho duhagaze, mugabo nta na kimwe bivuze muri Methodiste ini kugira ubu umusenyeri, uretse ko bishobora gutuma abantu bavuga bati umuntu ari wabo bizeye reka natwe tumwizeye, ariko bizeye uwundi naho nyine araba umusenyeri. Abo bantu 60 nababwiye igituma kubera ko umusenyeri aba umusenyeri w'Uburundi gusa, aba umusenyeri wa Methodiste ini isi yose, abavuye mu gitabo c'abanyeshengero b'Uburundi akaja mu gitabo c'abanyeshengero bo kw'isi yose. Urumva iyo hagize igikenerwa ko umusenyeri akora muri Etats-Unis canke muri Aziya canke muri Amerika Latine, nawe nyene aragenda agaheza agakomeza akabitunganya inama y'abasenyeri y'imurungitse. Nico gituma rero ntitumwihereranya kereke pari kayero ngo tubihinyanyurireyo bikunde, naho mwogerageza ntibishoboka. Mpaka abo bantu bose muri conference centrale baze bagira ico babivuzeko, nabo nyene bakozeko ukuboko bati ku musenyeri wacu. Natwebwe rero twaratoye abo bandi basenyeri bo muri ivyo bindi bihugu kuko bari abasenyeri bashika kuri 4. Nuko rero amatora mu kuba bahamagara umugwi umuntu ku muntu, abantu ntibahagurukira rimwe ngo have haba kavuyo, umuntu bitwigiye, umuntu bitwigiye, kandi batorera ahantu hinyegeje mu kazu nka kakandi tuzotoreramwo mu kwezi kwa gatandatu, kugira ngo muravyibuka tukanye niyonka utora atawe ukubona. Abantu rero baratora, igitangaza cabaye twebwe mu Burundi gusa honyene, nta kindi gihugu vyashobotse. Ku ngunga ya mbere y'icubahiro umusenyeri wacu mushasha anzizina iwe ry'ikirundi ragoye gupronosa ku bazungu, barigerageje buke buke, si nzo hagera riravugwa nyene turaduka. Haleluya! Cagise wa mwana abaravutse, turatera impundu, turanezerwa kubera yuko twari turonse umusenyeri avuye mu masengesho n'ibikorwa vyinshi bikomeye cyane. Mwarakoze rero kudusengera. Abandi basenyeri twaragerageje turatora, abatora hari abo bagiye ku nshuro y'indwi, 9, 4, aho hakajamwo n'ibintu vy'amanegosiasiyo birebire, abantu bakaruhuka bakagenda hanze bakavuga bati ne tugire gute. Urumva ko twebwe Imana yaduteye iteka mu vy'ukuri, idutera iteka irigira kabiri, tuca tuvayo tunagabanye na conference centrale ya Afrique de l'Est. Iyo atyo tubivuga twebwe baduhaye nyir'icubahiro mu episkopi izobikora. Twari n'umutima umwe, twakorera hamwe
abantu bose barakoze n'umutama wacu honorable nawe nyene yarakoze kugeza aho mvuga ntego kwe harageze igihe ndabona ko yikoze ku bantu babiri bakomeye ku masengesho no kuri experience asanzwe afise mu vy'amatora musanzwe muzi bajufise imbonerakure Kacisi niwe turongora mu biganiro vyose umukenyezi ntasanzwe umukenyezi w'igitangaza twaramubashe cyane nukuri tena mukwiti Saudi yakora kujya ku mutima avuga indimi zose hari izindi mutazi n'ikidangara kivuga aho usanga yaravuganye n'abakempa bose niho bari nabo nyene ariko mu vy'ukuri abantu twese twarakoze nta n'umwe atakoze hanyuma jewe nagomba mvuge ko tumaze kumenya ko dutsindiye iyo ntebe y'ubwepiskopi kandi ko umukandida ishengero ryashigikiye ari we atowe jewe sinaheruka kurira nararize pe ndarira hanyuma na mama turafashanya Honorable George arigira umuntu akomeye amosozi aramukorokana amubonye yagumye abihisha hanyuma rero vy'ukuri twarijijwe n'umunezero uno munsi nasubiye ndarira jewe ndababonye ukuntu mwaje kudutegera munezerewe nkibuka aho Imana idukuye ko byari gushoboka ko twari kuba tumaramaye amosozi naho nyene sinamenye ukuntu yantanze hasi nukuri Imana ibahezagira nagomba kandi gushimira cane cane abaderege bacu batandatu ndabasabe begere aho imbere kugira ngo mubabona bariho abo bantu bari bemerewe gutora nigikwa imbere kugira ngo babone ndiriwe ndabavuga aba nibo baduteye iteka murabona ko bagushitse wese twakora kimwe bavuga ngo intware yicwa n'umurerezi tutigenda abone ripegenda timanuka hariya mu minara nkona intware imanutse badarima akayikurikira tutiradutse itunganya hariya mu misunzu ubwiriza Jeremy agaca inyuma akayitegera haleluya n'umutamunyu agapusha kugira ngo amujyane haleluya umuvyeyi mubwiriza uyu kugira ngo murabizi ko yagiye ari umureserviste ariko kubera yuko nyene cyubahiro umusenyeri wacu yatorewe ubusenyeri ubwa mbere ku ngunga ya mbere naho nawe nyene yari yemerewe gutora yatoye rimwe gusa ntiyasubiye kuko ubaye umusenyeri ntusubira kuja muri politike zo hasi acashiraho iki gishitsi rero murakibona ikivumbiko gikaze acarabamba aratora neza nuko rero wa gatandatu yadufasha kandi gutora nawe nyine yadufashije ibitari bike ari ijambo ry'Imana rivuga ngo yataba hariho icyaha ntitwomenye intege nke z'umuntu kubera ko hariho icyaha tukananirwa tukagikora bituma tumenya intege nke zacu haciye haba rero guhezagira abepiskopi bashasha muri ishengero iwacu muri conference centrale baheje gutora baca bahezagira umwepiskopi
no kuvuga ko umwepiskopi wacu yaje yaheze kibi tuzogira rumizero krize uko twahora n'undi mwepiskopi ivyo rero sije nje kubivuga yo kuva ngo barayike turarinda ico je ndacuza kuvuga abajejwe kukivuga baraza kukivuga uhoraho abaheza ababwiriza banje muze ngaha rero niwumva ababwiriza uciye ugenda wicarira wa mudiyakoni nawe nyine ari he reverandi yakire ari he ntanyabuke nawe nyine ahagarare ngaha nagira kubera ko nzi yuko by'ukuri kuko nyakubahwa shefu yagejeje kubivuga ni wicara ariko hari ubushake nkuko nyakubahwa shefu wa conference yaje kubivuga agomba mfata akanya gato by'ukuri kugira ngo tuce tubareka bwa mbere yamaze gushimira Imana kuko yadukoreye ibikomeye by'ukuri twarasuye kubona Imana mu bundi buryo yabivutse nta kintu kiryoshe nko gufata umwanya ugasenga ukavuga ngo Mana gutsinda nari nzi ko tuzotsinda mugabo twarabuze ngo Mana turakeneye kubona ikindi kimenyetso kidasanzwe ejo hageze ko batora ibihugu bitangura uzotangure ku gice Burundi twese twarakoreye amosozi twese twararize ntitwarijwe n'uko by'ukuri batoye Burundi mugabo twarijijwe n'ukumva no gusubira gutangarira Imana ko ari Imana ishobora kwiyerekana mu buryo budasanzwe nagira by'ukuri shimire ekipe twajyanye muri intwari kubagira n'umugisha kandi Imana by'ukuri izo bambere umugisha mbere wamugisha usumba ibindi byose izo bambere ijuru kuko ibyo ngaha mu isi ndabitegereje mu isi Imana yabahezagira sesu izo banabahezagira mugabo izo bahe umuhezagiro wo kuzotaha mu ijuru mwicarane na data haleluya nshimira Imana by'ukuri ko yadutabaye iyo twaturavuga ko Imana yadutabaye ni ingene uba amakuru mugenda mwumva ndazi hari benshi bamwe bandika areba nk'abanyandikire abarageze n'igihe ndareka kuzana bishyura kubera ko mwari mwamaze kujya mu bwoba bwinshi cyane bwari icyo Imana yari yavuganye natwe haleluya nagira ngo nacomera ibanga ry'ikimenyetso kigira gatatu ntigeze ndababwira haleluya ko byashitse nta n'akamaro ko kukibika sibyo none narababwiye ibimenyetso bibiri nahawe muri 2020 ikimenyetso cya mbere ni ikimenyetso icyo cya mbere nacyo mvuze ndaza kukigarukako mugabe icya mbere nakironse mu kwa kabiri 2020 icya kabiri ndakironka mu kwezi kw'icyenda 2020 icya gatatu ndakironka mu kwezi kwa 12 2020 ibimenyetso bitatu ndabihabwa n'abantu batatu kandi by'ukuri bamaze kubima nca ndabyakira ndavuga mu Mana ndabyakiriye kandi integuro yawe ndayakiriye kuva rero na 2020 jewe iyo nteguro ndayifise kuko nagize ukwizera mbonye ikimenyetso uko ari bitatu icya kabiri
nakirongeye inyabugogo mu kwezi kw'icenda maze kuba umukuru w'inama nkenguzamateka. hari kado bampaye abari bahari nayihawe n'umubwiriza w'Igitega Reverend Banturunaze, yaravuze amajambo menshi cyane kuri icyo kimenyetso, aratura ndabyakira mu buryo bwo kwizera. Kwavuga ngo yampaye ikimenyetso ni kado by'ukuri iriko inuma, amahoro, iriko ikimenyetso cy'ishengero ya Methodiste. Arabara ngo turaguhaye ikimenyetso kwira mu gihugu cyose mu ishengero rya Methodiste ini, ndavuga ngo mu izina rya Yesu ndabyakira. Ikimenyetso cya gatatu nagiherewe i Cairo mu gikorane paruwasi y'i Cairo yateguye. Icyo gihe ni igikorane cyagoranye kuvuka kubera ko uwari representare ntawe turi yari yanze ko icyo gikorane kiba. Hanyuma aragondozwa araza inyuma y'igikorwa cyakoretse. Mubwiriza icyo gihe yari umuhisi Zakariya. I Cairo barategura kungabira inka. Igikorwa cyatangura kuwa gatanu ntiyaje, niho narindi kuwa gatandatu siho yari mu Rutana ariko ntiyaza, acaza ku munsi wa Mungu. Ku munsi wa Mungu bageze ko kwangabira, nyakubahwa mubwiriza Zakariya umuhisi asoma ijambo ryo mu Itanguriro 12 umurongo wa 3. Aravuga ngo uzomuhezagira nzomuhezagira, uzomuvuma nzomuvuma. Acahamagara nyakubahwa yaraturomboye representare ryayo ati nyakubahwa ngiyi inkoni yimuduhere. Acaranzanira inkoni arampa mwijuru, ndavuga ngo ampaye inkoni yo kuyobora ishengero ry'Imana. Haleluya! Icyo kimenyetso nacyo nyene camagana na kirindwi, ariko imbere yaho nicyo kimenyetso nagira mvugerero ko cyo cyari gikomeye. Itariki 29 z'ukwezi kwa kabiri 2020 abo bavyibuka, hari igikorwa cyariko kiraba mu ishengero. Bariko batanga amasertifika yabize ibyigwa n'amahanga kuri centre suédoise, mission suédoise. Inyuma y'ibyigwa barabahaye mu nyuma mugabye musina yababahaye, wanashaka ntibari bantumiye mugabo kubera ko na representare naragiye. Hanyuma rero tujya kuri procession. Tugiye kuri procession, umwubahwa nyir'icyoro umwepiskopi wacu yitegereje imbere bagenzi be bari muri Amerika, abona ntibashize ko ikora istora, nawe yari yashize ko, aca arayiyambura arayimpereza, arambarira ngo gumiriza uno mwambaro. Haleluya! Turakora imihango irahera. Hanyuma dusohotse ndamubwira ngo reka ngende ndakore yanguze yawe, aravuga ngo iyo yigumye. Haleluya! Imaze imyaka 5 iri muhira. Haleluya! Nari ndayimaranye imyaka 5, ari igiye ndayibika mu cyumba ndayisasira. Haleluya! Ndategura intebe nziza y'umusenyeri nyene ndayimanikako. Imaze imyaka 5 hamwe na ya nkoni. Ikimenyetso kiragitwara aho tugira amasengesho ku gicaniro. Ibyo bimenyetso bitatu maze kubironka, kimwe mu baragihawe n'umusenyeri. Haleluya! Cya kabiri ndagihabwa no twahiganwa. Haleluya! Icya gatatu ndagihabwa no representare gawe. Ona cyari gisigara.
reka iyo babona bitera hejuru nuko naringize iryo banga hanyuma njameshwaho no kwizera kuko kwizera kuzabema haleluya iyo wizeye imana nishobora kukumara amazi ntawizeye imana yigeze amara amazi haleluya rero ibyo nizeye Imana irahagurutsa abantu burya Imana ntiburi ngene bigenza yarahagurukije ababwiriza kiretse wa mutama agiye kuruhuka nyine kubera ko ubwo shefu rayika bivuze ngira ararusha aracyarusha ababwiriza bose uko ari 10 abashefu rayika 11 bajya mwabonye baririmba indongozi ku rwego rwa konferanse barashigikira Imana iraherekeza ukwizera kwanyu none iyo Mana tukomere amashyi ko niba mama ariko nagenda babwire ejo bariko turavuga k'ibiganza imbere ko turavuga k'ibiganza n'amajambo badusomeye igikorwa cy'umwepiskopi numvise ko ari ibanga ritoroshe ikomeye cyane ariko ndavuga ngo Mana ko wabikunze bizera yuko uzonshoboza ijambo ry'ukuri nahagaze ko ndiko mbwira abantu icyo nzokora mu gihe bonyizera ni ijambo riboneka mu butumwa bwiza bwa Matayo igice 24 ku murongo wa 45 bivuga ngo none ninde mushumba wo kwisigirwa w'ubwenge shebuja yosigarana abo mu rugo rwiwe ngo abagaburire igihe kigeze iri jambo riduhamagarira gukorera abandi rimpamagarira guca bugufi ngakorera abandi nkaba umusuku w'abandi ndazi n'umunezero mu ishengero ry'Imana kuko kuri jewe n'umuzigo uremereye cyane kuko ndabitegereje icyo nsaba Imana mvuga ngo Mana uzominde kumaramaza ubwoko bwawe amen nditeguriye kubakorera nk'umusuku kubacira bugufi na cyane cyane ngaruke ku cyo shefu rayike yaragirije ko ishengero ry'Imana ritegeza kubungwabungwa mwebwe muranezerewe ariko hariho abababaye nicyo gituma nahamagaye bano bubahwa ababwiriza banje ndabinginze mu izina ry'Umwami Yesu Kristo intama zitafise umunezero murazizi ntimuze muzivune ntimuze muzirukane turazikeneye uruhongore rwa Data ndazi n'umuzigo muremure ndi kuri test bidasanzwe ikiri ukineshesheje icyiza tubiza kurangwa n'umutima w'urukundo ariko ntacyo nicyo gituma nabasabye banyakubahwa bajye bababwira mu byibagire ntimubagire abansi banyu dufate ko byari ibintu by'ukuri by'amatora usanga nyine abantu bataye umurongo kandi ibyo bisanzwe hari igihe nyine muri kampanye usanga nyine abantu nyine mwebwe by'ukuri ndabinginze ntimuze mubikorereko muze mubereke urukundo rero itariki 29 tuzoba turi Gitega kugira ngo habe remise et reprise hari abasenyeri baze kumara ko bazoza kiretse umusenyeri twari dusanganywe hari abandi bamaze kumara ko bazoza turiteze abazova mu bihugu bitandukanye muri Afurika y'Epfo bari basabye ko boza abo muri Zimbabwe barakeneye kuza abo muri Mozambique barakeneye kuza abo muri Angola
azoba umunsi rero w'umunezero. Tuzobikora kuri stade Ingoma, tuzobikorera i Nyabugogo kubera ko twasanzemo ikibazo cyo bagito ko turazi yuko by'ukuri mwari mubinyotewe. Rero itariki 29 murahawe ikaze ko ni igikorwa cy'ishengero. Abazaba bafise igitenge muzuza mwambaye igitenge kugira ngo twerekane ko by'ukuri tunezererewe ibihe bishasha mu ishengero rya Methodiste. Umurongo twanditse kuri icyo gitenge, nubwo bamwe bagiye barabwira abantu bari ifoto bitanakunda kuko nta foto bari gushirako tutazi umusenyeri azotorwa, mugabo twashyize ku murongo ijambo ry'Imana Yesaya 60 umurongo wa mbere, haguruka ukayangana. Ishengero rya Methodiste rikwiye guhaguruka rigakayangana. Hari ibihe twari tumazemo birebire twamerewe nabi, nimuze dusubire dukayangane, twerekane by'ukuri ubuntu bw'Imana, tuje mu iterambere ry'igihugu. Igihugu kiduhamagarira imbonakazoza, igihugu cyifashe 2040 y'itembere 2060. Nimuze nk'ishengero duhaguruke duterere muri imbonakazoza, dukore ibikorwa hariya mu bwiriza mu maparuwasi atandukanye, dukore ibikorwa. Inyuma yaho tuzoronka akaryo ko kugendera ubwiza butandukanye kugira ngo nanone tuganire indongozi, twibukanye yuko inama y'umwaka izo mu kwezi kw'indwi muri ya matariki nyene twumvikana. Ahasigaye rero mwakoze cyane. Reka nanjye mfate by'ukuri akanya ko gushimira abo twajyanye iby'umwihariko. Igihe cyose mwabonye ndabisubiremo, yatubereye by'ukuri umugisha. Ndazi nawe mwaragusengeye cyane, yabivuze Chef Layiki Kigure, twebwe niko twari ku rubuga, igise twaracumba, mugabo nibaza ko bari muremerewe gusumba ko twebwe ni muri basipari no ku rubuga twarashobora kuba tubona ati uko biri kose bimeze uko, mugabo rwe mwari kuri bino birometero, ndazi mwavuga ati mbega yemwe aho muza kugenda kwa kundi barajya turwana kweli, ati nibyagenda kujya kweli mbega turaca hehe, sibyo gaheze ki cyane kaba tugowe. None Imana ntiyakunze kuba maramaza no amen. Rero by'ukuri bubaho mwese ndabakengurukiye, mwarakoze kwitanga muremera mu mirimo yanyu kugira ngo muze gukora igikorwa cy'ishengero ryanyu. Mwari munatanga n'uburyo bwanyu muririhira kugira ngo muhari muyo mutima twifuza. Nabyo nababwira ngo ndifuza ko tugera mu gihe cyangwa tuvuga ngo mbega je no marira iki ishengero, hako tuvuga ngo mbega ishengero ryo marira iki. Harageze yuko duhindura ibyiyumviro, twumve yuko ahubwo nitwe bwo guteza imbere ishengero, hakaryo tumaze imyaka umenya ishengero n'iryo konka, mwarabye muraryoha gushyira naho n'amabere mu mbere muyaca, ubasigaye hapa amaraso gusa. Mwari n'umuje gushyira naho ubunani naho tutakigikoroka. Harageze yuko tutangura kugaburira iyo nka kugira ngo isubire kandi isubirane, gutyo dushobore kubona ingene by'ukuri itunganiriza igihugu. Rero bubaho mwese mwarakoze by'ukuri, simbona ingene bakegurukira, ariko Imana yo mu ijuru yonyine amahoro izobakomeze, izobagire neza, yo niyo ihema neza. Abana b'abantu ntituzi ingene bahemba, ariko Imana ihema neza.